ibintu by'abasore bubu kugenda bahonjahonja ngo bariko barahonja ari gihonja ugasanga kabaye wahezeyo ni bimwe ruci usanga bavyaye ku mukobwa utiyumva oblige ko mubana gace oblige ko mubanye utamwiyumvamo nimwe wagenda uvuga vyari no ariko uravuga ngo nkunda umukobwa ngo ameze ukuntu tuvuga ati uyu mukobwa yirabura kuri nyene umukobwa w'inzobe kugira nzovyara umwana w'inzobe nawe mu rugo ntuzogwigera ugubaka neza pride ntiyagiye agaruka ko sorry nyama umwanditsi mugarabona banditse arabona banditse arabikurikirana mu bisanzwe ntushobora kujija histoire y'umuntu itarahera navuga bati filime yanyu musa n'abakopeje abantu guhera muri title na trailer ubiravye ucumenga urabona inkuru yose iri muri filime n'uburyo filime izohera ntiryoba ariko sari dasanzwe ku bantu babahinga baramaze iminsi baduhereza ibikorwa bimeze neza nta na rimwe hazigera habikosa ku gikorwa mvambwege c'umuntu kuri histoire twese yuri kuraba filime nubwo yoba iyo hanze ushutangura kuvuga kubera turabizi ko asasari wa facteur adapfa niko filime zimeze niko zimeze oya nta gitera ukimubona iza kuba imeze uko filime iza kuba imeze uko uciyijije muga hari igihe bapfa bose hariho filime hapfa assassin acteur oya sindaba filime izikwacha filime ndabona hapfa assassin acteur bose bagapfira rimwe ninde abayimaze none ninde abayimaze aza gupfa ubwanyuma muga agapfa kuri nyama niyo mpamvu navuze ati kandi nyama ni mu cameraman nta bandi bavuga ko ama image ya nyama dasa neza reka nawo hari bandi bakameramani bageze mu cameraman mu bandi bakameramani kila muntu afise touch yiwe nyama afise ukuntu asazi wiwe yaradukoreye filime bayitishaka bisuye kata mu commentaire arimo ahubwo Gina ngeraniriza gato ishari na Rujiyorushatse ku kantu gatoya Edi yarahagaze niyo aho ubona ikaze kuri image kurusha yindi mugajewe ku bushobozi ntafite ku bumenyi ntafitiye ama certificate menshi amapla turiko turafata arasomba nyama yafashe mu ishaka This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Twizere yuko mumeze neza ku mpande zine z'isi natwe turashima uhoraho yabumbye ijuru n'isi. Twizere yuko mumeze neza aho muri hose. Abo bitameze neza bisaba kwihangana mukazirikana yuko ujya nta muntu ahora babaye mu buzima, ejo ntamwe Imana izobibuka. Mwongere mutwenge ahari umubabaro haze umunezero. Ino ni Fresh TV 257 nitwa Ndikuriyo Leonce the son of Dr. Vlog aka Diko dicaranye n'umusore mutoya ariko atari mutoya ku kazi aguhereza amasana mutubona handi hantu no hamwe yitwa Prince Keys ndo jina lake mumwe mu basore banavuga igiswahili umunsi umwe nzomuzana akivuge mu cuma kuri screen twakiriye abantu babiri ni couple y'amateka kabisa muza kumenya haba mu bikorwa no mu rundi rukundo komeze no kuvugwa byinshi muraza no kubimenya ni umwe mu basore kabisa wavuga yuko ari amabogare dufise muri entertainment yitwa Edi arimo akantu ka Ken niba ndavyibuka neza all the way from Warubi's movies cyangwa Warubi's company niho baba batwarirwa ariko iruhande z'iyo hari umukobwa yitwa Gina ariko baraza no kutubwira amazina yabo muri rusangi abafise n'ayandi menshi banabibwire mu buryo bwagutse turabakiriye kuri Fresh TV. Murakoze cyane kutwakira mumeze neza turashima cyane natangiye mvuga amazina yanyu mugaharirwa umuntu muvugira ukutariko reka mwidondora abantu mu buryo mwivuga nk'ubu jewe ikeshi y'umuntu ambaje ngo nivuge banza nkavuga ibisokuru byanje kugeza kuri 10 simvuze ngo mwivuga uko mugabo ni mwidondora abantu muhereye ku mazina muri bande nubwo hari ababaza ariko hari n'abandi bantu batabaza of course rero ko umukobwa cyangwa umuhungu ladies first kwari wabivuze nta kuri rero bivuga je wacumenga ndasuzuguye umugabo mugenzanje Udakunda na Gina ni Juwanje sorry nice RC RC Gina na gatazira oya be Gina bisigo ni Juwanje gusa sojo novuga guti ni byakaje narikuye muri filime rero kubera ko ndarikunda sinshika ngo nitazirano nyene naryo nagisijyana naryo ririko
mugabo kuri karanga muntu ntiyo ritora Nzojongera. Zongera ko ntiyakura. Nakura nizagera kwitura. byo gutwara umwanya munini uziko wenda kuja muri mail ugahinduza ibintu byinshi Nacu. no kwifishe y'umuryango barisange Nta kibazo. ni jina wo kwande reka n'abakobwa barivuga usanga utazi nka sokuru wawe ko yife Ndabazi. uvuga nko kugeza ku 6 Ya sibasho. gerageza twumve Okay, Vestine kwa Kirumara. vuga igikirundi mu kubivuga mwene byo bavuga ikirundi Ikirundi. Iradukunda wa Kirumara. Kirumara wa Buzoya. Buzoya wa Rutukana. Nabadiriwe. Nizere ko ivyo ntutobimba. uramutse wowe kubera ko bitinye wowe usanga na sokuru umwe ata Oya ndabazi gusa sinzi uvuye ku hejuru ya sokuru. Amazina ndazi muga sinzi ngene batondeka. ntuzi uburyo bagenda batondeza oya ntaco amazina yose wibuka muri ico gisokuru yavuge twagiye Navyo noshobora je nitwa twagira imana edisha. Canke unyite Patrick, canke unyite Thierry. Haniyo mazina munziko, amazina banziko. Wow. Gusa amazina nahawe n'abavyeyi nayo mazina 3. Edi Janvier. Edi Janvier twagira imana. Twagira imana kabisa. Uri umwe mu bantu nibaza ko ufise n'abantu bakwanka mugaba baguhora ubusa kubera ko haragasene wigeze kwamamara nk'umera nk'umuntu afata umuntu ku nguvu. Edi biriya bintu birababaza abantu b'igitsina gore wa mugabo. Mpora ndayibona kenshi huye n'umuntu abantu ariko arandaba nabi uwo muhari ushobora kubimbwira wenda kwanga ni bon ujya urabivuze byofuma hari undi muntu akora bati cyo gihungu menga no kiguja tumwe ngo shadufatiye umukobwa ku ngufu je ubimbwiye ahubwo ndagushima cyane usumba ujya muntu yandavye ntamvugiye nibyo nako navuga urumva umuntu akuravye nakuvugishe hari ukuntu abasa n'ubitse inzigo muri wenyene oro ni filme tu muga Edi hari abantu baca banabihuza no muze musanga bakibaza yuko menga wabura umuntu mubi nka kurya uri umuntu akaze umuntu abangamira urabona nk'ubavuza akantu ka ladies first ako kantu ni sawa abakobwa baragakunda aca yumva umuhaye icubahiro akomba yo kuri umusore atanga keye cyayo ndayicurana fo iyo menga mu baziranguza ndimo Jina rahava gushingira Jina atwaye dino umuntu wawe wagufi tutarinjira no muri byinshi nimba tanga keya urabizi angahe kwicumi Kwinu za keya jewe keya ampa siyatanga ku bandi ufatire ku yawe kwiwanje no kuyo wararungurutsa haya abandi Edi aravaje mu basore kweri bazi gutanga keya ndavye kugira vuga ego oya komenga nigikashi menga nimara ntafati cyahita bintu byintuze ufite menga ari muri kakanu katengo ngo muri legend ntagira ibinebe muri so muri legend okay basi Edi ari juste ku murongo uko ndamuzi ntakunda kuja hariya na hariya arakunda nimba ariyo kyamwe ariko muravuga kuko ntavuga ati ndi kumwe naco acita uko bikwiye iyo ndavyivugira bavuga ko mbeshe ariko nditera ari ubyivuge burya ngo nta muntu yivuga ibigwi ucumenga sivyo kiriya gihe yarabigerageje canke n'umunsi aracabikora wavuze ngo ikintu babiri kumwe ngo biri kumwe neza niki oya mumbabarire ndagahereko hakomeje kuvuga ikintu gisa n'urukundo rw'ibanga hagati yanyu nimba bitarana bashikira twe biradushikiye abantu nta kintu kimwe bazi kirazira murabinyegeza oyaye tunyegeza ahubwo nta nuko gira nubwo twa dusigaye turi babiri ntitwonakunda ntizokunda oya nukuri ni musaza wawe nimubifatanye na bimwe vyavugwa ngo irisinga ngo nubwo baje ko kumwasigaye narize barikara bivuga muri biriya ntibisa ngo uretse nuko novuga ngo ni musaza wanje ahubwo ndi umwishwa wiwe kandi urazi no mu nzego umwishwa arazigwa oh la la umwishwa wiwe urumva ivyo bintu ni ibintu vyariya I am sorry na uko kantu zigwata ko narinze kumbura atari kumwe nawe wari kumwe na mugenzawe canke nuwo tuzi naye Uraza kwitubwira neza ni kwinjira muri Rujiyorushatse hari ukuntu muri mu ifoto yasohotse haboneka abakobwa babiri ubona umutipe ari hagati menga biba bisa naho menga haraza kuba amahitamo ahitemwe nimba bitari muri film baraza no kwitubira no muzima usanga ko byagiyemwe Edi tubwire ko yahavuye ahitamwe mu bantu babiri twabonye
So mumeze neza rero gute ku rundi ruhande muri warubizi cyane cyane kuko niho twe tubamenyera gose. Muri warubizi tumeze neza cyane. Ibikorwa murabibona biriko biraza. Hari ntitwicaye. Turiko turakora Rujiyorushatse muriko murayironka chaque dimanche. Mwana bonetse no muzindi nyinshi kuva kera. Unakina no mafilme yagiye aramenyekana ni yari hamaze imisi ni ntawe yagiye. Ngene yari maze imisi irikira hari ntawe yagiye ari ishari. Aha ishari voilà. Uno musi gikorwa mufise gishasha novuga ni Rujiyorushatse. Kiriya gikorwa gisa n'ikiriho kiratera novuga impari ku bantu na bamwe muri industry. Cyane cyane ku bantu bari bamenyera hano n'ibindi bintu mukora. Je numva yuko imbere ko tutinjiramwe cyane ndashaka kumenya ngo buri mwege babiri hoba hari wakigizemo uruhara guhera mu ntango urabona haba casting kwandika iki muri warubizi cyangwa mwebwe barabahamagaye tu nk'abakinyi basanzwe bakina babwira ngo ni mwagitinga. Bon yego kwandika nta urimo mwandisi ndibaza nzomwerekwa mu nyuma. Hama kugira uruhara je nabigizemo uruhara muri ko muraba mu ntango z'uko film itangura shaye mu nyuma. Ariko associé directeur mu direct kandi shani ariko izina ryo wawe yego narafashije directinga. Ese ibyo bintu byaje rya ariko komenga siko wari usanzwe bikora ahubwo ni byinshi taraza nibindi bazobimenya. Oya byose ntabyo tuba tuzi mugara abantu babonye mengo uri mu bantu bafasha aba director uri hagaze inyuma mu ariko barafasha ya film bacha bifata nk'ubwigangeso uwo mengo uri cigangeso burya dikurazi ko hari n'abantu batazi yuko hari film nanditse. Really uramaze kwandika movie yaranarenganya yaraheze yaciye muri warubizi movies nawe nyene. Wow Imani kumbe urakaze uru ni mwanditsi biza muri bike biza biraduga buhoro buhoro. Nimba mwarambonye yuko ejo nariko ndafasha umu direct anje shobora ejo na direct ukabura umu director mukuru inyuma y'igikorwa. Iri filime wanditse ni yahe nimba atari banga nibaza kuri mwe irimo baroza kera. Niyo cyane hatanguye kubonekamwo abakinyi baba jeune benshi ubu bariko baradugu bayita manjanja. Manjanja ni wayanditse. Manjanja ni filime nanditse. Iri kuri chaîne ya Warubizi Movies. Iriko kabisa iriya filime sinarinda bizurumva niyo mpamvu banazanya abantu kwe no kugira bavuge ibikorwa byabo kugira ejo binashobotse bakine no mu bindi bintu kuko nibaza yuko indoto dufise sukuguma ngaha gusa sukuguma no muri Warubizi nibaza yuko nubwo ntizeye ko mwamuvyemerewe ko mushobora kuza no gukina n'ahandi hantu henshi. Ndiwe nk'umuntu aguhamagaye no mu yindi movie urashobora gukina atakibazo. Je ndakina ni bon mugabo uraca mu burongozi bwa Warubizi mukabiyaga kubera ko Warubizi rero yadukuye hari ahantu mutubona mu barabara epi baradushira imbere y'amakamera. Nimba hariho ico mutubonamwo ni kubera Warubizi nibo babibonye ava baratwizera nubwo twoba twarabagora cyane tukagira iki bakavyemera baremera gufasha tara zacu. Jina muri Warubizi ngo barababanira kubi cyane cyane abakobwa. Abatwanya cyane urusaku. None jina ngo tubizanije kuri ubu urabona ufise umwidegemvyo kwera ukwiye muri rebo urimo. Kubera reka ndakubarira. Ari ikintu cyari dufate Warubizi n'umuvyeyi niko je ndayifata kandi nivyo. Kubera ko jewe nkiri vestine dufate ntaraje imbere ya kamera. Sinenzi ko nshobora kugenda ngaho nkatinga nyene bikagenda neza. Rero Warubizi kubona yarantoye ikamfasha nkamera uko ndi nyene n'umuvyeyi kandi urazi no mu mico yiwacu nta mwana ashobora kuva mu rugo afise indero wagenda adasavye uruhusha ngo avuge yagiye. Rero gushobora kuvuga ngo nubwo hari abasigaye basimba impangu urumva rero mbonye Edrisa amenga nk'uwazunguza umutwe ngira umuntu asimba harahamuzi. Edrisa ashobora kuba haraho yamubonye saa 8 z'ijoro akabona aratarutse asimba iyo amwimye liberty akabandi niyo byateye wari ukiriko uravuga sorry. Rero kumva yuko twebwe muri Warubizi gusohoka yo ngiye handi kuba twosaba uruhusha hari igihe umuvyeyi yaguhakanira ikintu
wowe bivanye n'itama wari ufise ukumva umenga arakubanye iki ugiye kwicara ukiyumvira hari igihe usanga bya bintu byari ibyo no muri wari ubizi kuvuga ngo turabanwe ntibibaho siko ndavyumva hari uburyo mutangiye gukura muri n'abakinyi benshi b'abasitari mumaze kumenyekana mu bikorwa byinshi muba mubona ingufu wari ubizi ifise zizoshobora kubandanya kumaintaininga namwe power mufise mukabandanya mukaba abasitari mukagera ku rugero mwifuza ku rugero twifuza icyo ubushatse kuvuga reka nkorere nk'akarorero nk'ubu mwe mwakinye mu mafilime menshi muri bamwe mu bakinyi bariko barabonekana mugabo sinzi ko mubona mvuge hamwe bwo babiri mbona nta kantu mubona yuko kwidandaza kuri mwebwe atari kirenga mwebwe babiri kwidandaza icambere ni ku muntu hama ica kabiri no kugira dushike ngaha urabide hari kubera warubiye sinumva re ico gihe twoba tumona ko dukeneye gukura kuyisumba ukeneye gukura kuyisumba mu bisanzwe ufite strategy yiwawe twe turi muri rebo mu bisanzwe ntikubuza gukora ikintu giti wawe gabo nk'umwana ari umwana araproposa umuvyeyi iti ibi nibi bikunze usaba impanuro canke we ushatse gucisha hiwawe ucuba wa mwana w'icangazi bikwankiye muga bikunze urumva ni nkaho kanuje no yavuga ni nkaho umuvyeyi abagoheza gete mwana uzogira ibihe byiza mbo umwana nyene umwonkeje agacuka bari byiza ko ubona yuko ari indi ntambwe yateye kandi nta muvyeyi yo konka ku mwana we watera imbere niyo mpamvu nagize amakenga ngo ubwo uriya muvyeyi muriko murita umuvyeyi akomeye ntihogerega ingufu ziwe zikaba nke bivanye n'izo mwe mukeneye siko ndavyibaza kubera ko tuciye tugumiza muri bya bindi by'abavyeyi nyene hariho umugani bavuga ngo urukwavu rurakura rukonka umwana nimba koko tuzoba dukunda umuvyeyi wacu warubizi nubwo tuzoduga tukagera kure tukana umenga warubizi wacu yagiye bukebuke nitwebwe nyene wo kumufasha natwongera tukamusubiza hejuru kubera ko natwe cagiye twari turi niwe yatuduye niko ndavyumva jewe okay tugaruka rero kwantu kwidandaza ariko ndavuga Edi yahise amera nk'unavyimutse katsara binyishura neza Edi nk'ubu ubona uri kuri dandaza uko bikwiye ndavuga ku ruhande rujanye na promotion cyane cyane hari uburyo uno musore menga arasinziriye promotion babona menga arasinziriye ni nyinshi koma gutaja habona akarorero sinzi mu gutegura nk'ubu matotse ko ikintu kisa na media tour nibaza yuko fresh atari ya mbere ni yakabiri muri ko murakorana ibiganiro yoba ariyo strategy yiwawe yo kwidandaza cyangwa nta nakamaro ubibonamwo gukora ibiganiro kuduza imbuga zanyu jina wemengana na Facebook page afise mu gihe isi y'uno munsi tubona yuko abatise bacisha ibikorwa byabo muri izo nzira diko urazi ikintu gihaje ikintu cyo kwidandaza niko je novuga ni kiganiro kigiye habona cambere nkoze wow tugiriwe n'ubuntu mva for the first time niko tukwakiriye kibaye ikiganiro cyane kandi tuzokugera ku kiganza ciza mu izina rya Yesu amen amen urazi ikintu jewe ego ndi muri monde y'umu artiste ibiki muga ikintu cambere ntinya mu buzima social media hajya ndazitinya kumbe uzitinyira he ndazitinyira abandi bagomba mbona bazishaka je kubuyishaka biba bivana nawe ico wiyumvamo nivyo ndabibona umuntu abakeneye promotion y'igikorwa ciwe canke ciwiwe nyene kwipushinga mugabo kenshi usanga aba promoter bafise ikintu tw'imitego zabaranyuzamo usanze re wivuyemo na wa muntu yora kwemera aho kaba kabaye ese ndikopo nomenga you mature enough ufise umutwe ucumenga ku rundi ruhande wigirira ubwoba nkaho utizeye ubwonko bwawe ubwonko bwanje ndabwizeye mugabo akantu ko kwizera nako cyane jewe nshobora kwizera mfatiye kuri naka uriya nta mwiyumviriye cyo nza kuba ndiko ndiyumvira uriya sicari kari yumvira aza kugifata ku yindi kote niyo mpamvu uvuga ati jewe si hari ahantu simfa kujayo kuvuga ngo nase gukorana ntatwomba ndiko ndashira jewe tuba tuyagira nk'abavandimwe niyo mpamvu wumva mbere sinzi womenga turiko turanahanurana nukubera ko je nkiyo ndakarira wanashaka abantu batidandaza
ndababara iyo mbonye umuntu afise power zose zishoboka zari gutuma agera kure nkabona amenga arasinziriye ariko gusa umuntu wese afite strategy ziwe zo gukora ibintu hari umuntu yakubwira ati ibintu by'ibinyamakuru ntavyo nkeneye mugabo nkamwe gwe numva mufisi iyo nyota kandi mufisi bwa muri ko murakora mba numva mwogira ikintu rero gisa no mu vyuro mugashininga kabisa isi ikababona edi havuye ako kantu konyene ko kumva yuko menga woga mu mitego y'aba promoter nta kandi kantu kakiguhagaritse nivyo si ukuvuga ngo naranse ngo gukorana n'aka canke iki okay mugabo mu bisanzwe hari ikintu uba ukeneye kubanza kubona ati page yanje ndapostinga kandi kenshi we page nabonye urayifise mugana nawe gupostinga si kirenga mane ntunifotoza tuvugisha ukuri arabitiye ngiye edita musi je mane jewe umwanya ni telefone na musi numwafata ngo je muri shoot ni umusore afotoreka niko tuvyita ayambara neza none haburi vuba ngiye kubitanga ndabona ko natanguye no gukora ku ma TV ni bon okay je novuga ngo ikintu cambuza mu bisanzwe page na postinga ndagerageza par jour nka postinga kandi jewe umuntu anyandikiye mu bisanzwe mbashaka numvirize cyane ikintu umuntu ariko arampanura umuntu amanuye kenshi ndumva ikintu ambwiye hacigako ari gihe bavuga ngo hari gihe umuntu ngabi ntumva mugo umuntu wamubwiye araciyumvira nubwo bageze hari akaciyumvira kenshi jewe nk'ubu kuri page yanje iyo ari umufana anyandikiye ndamwumva cyane nkamwumviriza akambwira ibi hari abambwira ibintu vyubaka bien abishima cyane yego wow edi mu mafilime menshi umaze gukina nihe wakinyemo ukumva uraryohewe cyane gusumba nawe yagiye Oba hari impamvu iri particular yihariye ituma uvuga ngo iyi filime muri nyinshi nakinye sizoyibagira cyangwa nuko yakugize umustar cyane ikintu novuga ati kiri imbere ya vyose nahuye n'umu director mwiza none narayikinye numva ati ndiko ndakina film nariko nda directingwa neza wow simuze ngo nabandi ntiba directinga neza master plan niho yari yibereye ari umuntu mu bisanzwe ukuntu mukorana wumva ati akakumotiva gukora ukumva uri gukora igikorwa wumva ati nubwo ari kankinisha ibintu bibi kandi n'umwana yakuginisha ibintu bibi yasiza kwambitse barawamugaba kandi biri ibintu kubyikora ko bizokugora yanyanganishije n'abandi asigaye guca no kuresha abakwanyete wumva cyane kungu nuko ntagerageza ngende koresha nda jina wabonye ni anko ninde wabonye anko wavuga ko ataragerageza birashika kota najombutse oya biremewe kukivuga ndaza kukivuga si jewe mpagarika se ku bintu mba nimbe so jina gwawe ni yahe filme yawe ibihe byose niyo filme ya mbere natangiye gukina kandi niyo filme nakunze bakinkumva ko gukina niho natangiye kumvira ko gukina filme gutega abantu wo bigira umwuga canke bikugurutse nko muri wewe no bigira umwuga kandi numvise ndabikunze rwose pe niyo natangiye kumva jewe ndagise n'udusoni natangiye ko zirahera wa mukobwa bazozima natangiye kubona yuko muri filime ngo barazimara zigahera nivyo mugabo biraboneka nanjye nayiko ndaba muri screen mukanya aracari hutunu kudusoni bro uba wumva menga wona twenga bikanka ukifata umenga noniruka ari cyane uri kumwe na wanko sugira ubwoba bwiki abona aba protector yona kugwanirira bibaye ngo natinyewo jewe Jenny rabira hasi mse n'utwiso dutoya nta muntu notera ubwoba niko to so ariko navuga uburyo barona afise n'udusoni irazira tugukura sinarinzi niyo yatumye basi numva kumenga ndashobora kugura amaso nanje numva ko nokwisanzura nyene ugiye kuja imbere ya kamera bwa mbere biba bigoye rero byatumye numva nyene ko uwo ndiwe basi ndamwumva neza yego wasanze uri indega Gina wikaba kabyiyumviriza wasanze Gina rinde nasanze Gina y'amasore nahora numva atari ngombwa ngo zindagira naho adakenewe ubuye kwitwara nka jewe nyene basi kana ko noza basi kana ko no kwitwara nko muri saro kandi mu gikoni wow ukuvuga ngo nimba ariko ndagutahura ni ka kantu gasa no kuvuga ngo
kumenya umwambaro nk'ubu nimba ngiye muri piscine nza kuba nambaye gutya ego nimba mfashe urugendo nza kwambara no kuvuga ukitandukanya bivanye naho ugeze tuzahava dusanga aho umeze nk'uruvu ku rundi ruhande niko ruba rumeze ndakubaje ndakubaje aho ja muri piscine wambaye costume kubera ko utokora akantu gasa n'akainsolite nyine ukanayamba nyene nakubaje Edi ntiwokorokera muri piscine wambaye costume bivanye n'intumbero ubikora utega ntushobora kuduza amaboko ngo ugire kubera costume bigufata ngaha no ngaha mugabo hejuru ntuzikora uruntu ruba rugiye ubona warudugana amaboko kiretse uramutse ugiye utagiye koga wabati jengera wara bugoye nk'ubu wasomye agacupu gacukorokerayo umukubita amaguru nk'ubu ugiye ubishaka yo bari accident bayi okay wow so twinjira neza kuri filme nibaza yuko ni nayo novuga niwo muhererezi uno munsi hari mugabo muri filme haba hari umuhererezi neje azokurikiwe ntaho cyumva menga mwahagaritse ibikorwa yitwa Rujiyorushatse filme nasanze na idea yaragizemo n'uruhara runini mugeze kuri party ya kangahe tugeze kuri party ya gatatu ni mu buryo bw'amapart cyangwa ni episode ni episode ya gatatu episode ya gatatu wow icambere mba nifuza kumenya nifuza ko nabandi bashaka kumenya nubuhe butumwa bwihariye mushaka gutanga biciye muri rya reresi ya ireresi ubutumwa ntiburahe n'ubu muracaburonka gushika hizoherera hamwe no babwira ngo izohera uku nutubwira uko ihera jira nimutubwira uko ihera ahubwo ni bihe message ni bihe ihagaze kuki neza na neza basi umuntu yifuza kuraba ibyo film atarayiraba nakaye kantu kakabijya ifise mwumva mwomurarikira ati uri kurahomba cyane wa muntu utari kuraraba ino film akabijya kari muri Rujiyorushatse niho kari umuntu utari kurayiraba genda uhere ku ya mbere urabe ubu tugeze kuri 3 ni filme iteguye neza kandi ko nditera amashugwe biremewe kwitera amashugwe no kwitera ikare biremewe mu rugendo biba byemewe tu okay Jesse no vuga ngo ni bibi irameze neza ifite histoire nziza ifite histoire y'urukundo histoire nziza aho biriko biragenda message irimo ahigeze umwe wese agiye kuyiraba ashobora gukuramo message kuri ku nkuru yiwiwe akuramo icigwa ku nkuru y'ubuzima wewe nyene yabishizemo kira muntu afite histoire y'urukundo ari nziza nayo rero Rujiyorushatse irikirigisha ikintu kijanye n'urwo rukundo nukuvuga ni love story ni inkuru kurikirana y'ibintu bijanye n'urukundo kabisa Edi haraho bihuriye n'urukundo waba warabayeho jewe usanga umaze kurubamwe bense dekari kenshi apara kenshi nakubwireka ko yaje urukundo nakubwiye ko ndi bantu badandaza ke abantu bayiranguza ashiru navuza usanga mu muryango wa Dr. Vlog uvuza ngo udandaza ke amba numva uri proche cyane yitwa nk'ubu kuba mutamfise nakubwira mana ariyo tukurokiri remaje sindavyo oyayo ariko rero mbabarinda nasubira inyuma ziko je ntigeze nemera ko menga uri romantic cyane mbona menga uragusira kubura ikintu ndakubonamo mbona menga ukunze urakunda mugamba mbona mwe ikintu ca romance sico hagarara ko cyane ubona ko mpagarara kuri menga uri autoritaire cyane tu wa mutipe araba type jina yo cavyumva kabiri nimba maze kubibamwe usanga agoroye mugabo urukundo rw'emenga rurimwe amategeko tu kwako navuga ati Edi agendo mugabo kumara umwe muna kugira ngo bebe udahari sinobaho ngo natanganyika no nko kubwawe kampiramo ivyo bintu byo kubesha ngo agwa so kubesha iyo ni romance hari amajambo umuntu avuga kenewe sinoba udahari oya je romantic y'ububenshi kenshi ndayigwanya bijya ibintu uzawumva ngo urumva ngo twenze oya ngo izuba riraka mubwira ibintu byo kuzi uri umukobwa w'ubwenge uri umukobwa mbonamwo ko tuzoterana imbere iyo niyo mitomi kumubwira ko rewa mbere ku isi ubona wowe bumubesha ntumubwire ngo ni wa mbere ku isi ngo mubwiza no kubera mwahujije ama mind we uri wa mbere ku isi dushobora duhujije mind tuzogerana kure nje numva ko menga Edi umukobwa unita mwiza si burya bwiza babona inyuma Edi ubwiza bw'umukobwa ubona
ubwiza bw'umukobwa ndabumenya tumaze kuyaga. niwo bumenye ugira witandukanye rero n'abagabo benshi hari teori ivuga ngo umugabo abanza agakunda ico abonesa amaso yiwe siko biri amaso James amaso matoye gusa araraba muhungu urumva usanga nawe waramureke ufite ijisho rya gatatu ahantu uri eliminated muri maso ni wakaga ahantu uzofatira igitsina home okay cyane cyane ni kujisho ya nta muhungu n'umwe ataraba vraiment nta udahindukira abonye inyanja niko jizi umwe wese afite ivyakunda arabakunda abakobwa b'inzobe arabakunda za bindi bavuga inyuma hanini aho ndakavuga ati je nkunda umukobwa yirabura avyibushe uko for real iyo uhuye n'uwo muntu tegeza kumuraba kandi si ukuvuga ngo uba wumva yuko umutima uri kuratira ngo urumva mpaka ndose unyenewe ya wosanga afise vision yo kuba masera uwo muntu uri kuraraba wewe saba reko muyaga wumve nawe ico keneye nawe ico keneye ko mugihurizamwe aho none wumva ari uza gutora ubwiza canke uhatora confirmation vango wa muntu ndumva ko ibyo ndamushaka ko vyokunda canke ntibikunda ubwo nashatse kumenya ngo wa muntu mbo gukunda umuntu akoresha amaso bikaja no mu mutima sivyo ibyo bintu biri ubiteranije umukobwa mwiza imbere yawe ni umukobwa mwiza gute kitaye mu migambi ntana nayifise yo kukubaza ibyo bintu aho nashaka kumenya umukobwa mwiza kwa Edouard nakubwiye biva no twamaze kuyaga mutarayaga ntushobora gukonfirma ngo no mukobwa ni mwiza anko yanse kumena ibanga umuntu uze yumva ni atari mbere y'umukobwa turi ni meme generation biruko ako kantu ndazi ni mukagendera ko cyane ako kantu sinanse nuko ngo ntobivuga nuko gusa nk'ubu uye no hava mbeshe nobeshe ngurumva ngo umukobwa mwiza imbere wanje ngo no w'inzobe afise ibisusu ubu cyo usanga nkundanye n'uwirabura naco mva kavuga ati ahubwo nyene ako kantu muze mukafasha nkunda kumva umuntu akubwira ngo urumva ngo jewe reka ngaruke ku bakobwa jina ntiyumva menga twamwibagiye ngo nkunda ngo umutipe muremure ngo wibogare ngo ndabe nk'ibintu biboneka inyuma ufate w'imishatsi nk'iyo ya Ede yirabura mugabo ugaca usanga nka boyfriend wewe nagahongo kagufi kinzo jina bijya bintu bibafata gute mwe kandi kananje kananje katanabyibushe jino ibyo bintu wewe ubihiye nsigo ndaraba nkirenganye uraraba ukirenganye okay zeno cha nibaza yuko nimba koko aba yashoye kuvuga ngo nkunda ujya mutipa ameze kuze akacaba ari kumwe n'uwo wundi ari diferano ryavuze okay biboneka yuko uwo ari kumwe atamwishimiye cyangwa aba ujya yifuza ugasanga ntashobora kumuronga bivanye nuko erega ibintu dushaka si ngombwa ngo tubironke nibaza ko nubwo aba ari nk'ubwo rukundo n'uwo wundi ntaba byishimiye nyine ko urumva bivuze ko menga ni nkana abateramiye mu kurindira ko yoronka wawe cyo menga arateramye to arategereye Edi niko bitahura nawe egaba ni nk'ubuteramye ukabandanya ugaterama ukazorohera kubana na wa muntu kandi umuntu warema we wumva washaka yari wa wundi wundi ubwo gorogogo hava rurama none regubuye niyo mpamvu asigaye hari abapfubuzi n'abasireki ndakubesha ubu oye reka nakubwire ndiko ivyo bintu ahantu biba bivuga nuko abavuga ati muri vision yiwe tijyangeneye umusore yateruye ivyuma w'inzobe imishatsi afise dread hama agaca ejo yihurira n'umuhungu umuhungu yifitiye mu mutwe akeneye uwo mukobwa nyene urumva akeneye wa mukobwa uwo mukobwa afise nawo uwo muhungu ari kara project afise ivyumviro byo kurondera undi hari uwo muhungu azokora icyo ashobotse cyose uwo muhungu afise mu mutwe afise amafaranga afise uyu mukobwa singira mvuge ngo bacika intege ngo bagize iki mugabo abakobwa kenshi ntibashobora kuresista umuhungu yabinjiyemo cyane uyo muhungu azomwinjiremo asanga yamwumvise kubera wa muhungu wewe akeneye uwo nyene azoca amufata uwo mukobwa aca murongora urumva azoca murongora yisange azoza kwirotruva urugo yarubayemo azovyibuka yuko bidakunda yuko avamwe yamaze kuvyara umwana wa mbere
ace atangura kwiyumvira icubahiro c'umuryango w'umugabo, icubahiro c'umuryango w'umugore, icubahiro ciwiwe ati nzoba ndacisha. Reka ngume mana nawe mugabo ahantu nzokumva yuko mbaye satisfied. Ni kuri wa wundi aca muronka rero niho impamvu guhara abapfubuzi. Aja kumutira. Aca agenda kwa ababutire nimwe numvise hari n'ibintu numvise ngo kwivuza sinanabitahura neza ngo kwivuza utamufubuzi wewe bari kumwumva kare satisfied yumva nezererewe we abagabo baca bubakigurwa n'abandi bantu bakuguma bubatse mukabana imyaka 5 kumva urugo rwubakiwe n'akagasore ko ku ruhande kamwe yasiga inyuma we yashaka mise ndanumva yuko rwa rugo abarimwo abari nka adresse nko kuvuga ngo byiko ko nubatse ndahantu runaka mugabo cubahiro c'umuryango cubahiro c'umuryango nimwe abagabo bagira byo gushira mu gaciro burya abagabo ngo bashira mu gaciro ugasanga nk'ubu umugore yakurambiye mwari no kuvana mugabo umugane wawe kwaguharana icumviro c'umuryango uvuga ati abana banje ntibabeho nabi iki umuryango ntumbone ko nasambuye abantu basambuye hari gihe bicuza rimwe umva nk'ubagiye kurusha avuga ngo ndo divorce toya nacyo nivyo ukunda akantu cumenga karajyana aya babikunda ibintu byo kwitwa ngo aba ex ntivyakwiye kuhaba oya dukwiye gukunda tubona yuko uwo muntu nabayegize yabayegize ngo nabantu babisana kandi dushobora kuri mu rukundo n'umuntu wa mugani wawe ugasanga umutima ntiwigaze bimuka kuri wa muntu bahoranye bagumanye ukaribu yani barakominikana niki wa muntu akaba yo muronka byoroshe mbere ugasanga namukunda gusumba we muri kumwe kandi ukora everything naho reka wari kurafu naho hose ariko araza wavuze ku ruhande rw'abapfubuzi abandi bavuze ni bande niho havuye abapfubuzi n'abasore queen okay akabasore queen nako kazamwe gute ivy'abakobwa navyo ivy'abasore queen biza ja umugabo kwako ni nyene urugo abavuga ati neko namuteye inda ubushurashuzi buri mu basore buwo Mbese uburyohede abivuga nka hatavyatse jewe oya siniciri urubanza birashika siniciri urubanza ariko ni gake ubizi shira hasi muri commentaire room ibintu by'abasore bubu ni wikwegereye direka abo bishura mu ntazo nzofuta uyu urazireka ibintu by'abasore bubu genda bahonjahonja ngo bariko barahonja ariko ihonja ugasanga kabaye wahezeye ni bimwe ruci usanga bavyaye ku mukobwa utiyumva oblige ko mubana gace oblige ko mubanye utamwumva nimwe wagenda uvuga vyari no ariko uravuga ngo nkunda umukobwa ngo ameze ukuntu tuvuga ati umukobwa yirabura kuri nyene umukobwa w'inzobe kugira nzovyara umwana w'inzobe nawe mu rugo ntuzogwigera rwubaka neza turondera wundi w'inzobe hari ari wacha havukira babasirayi queen jini imana ibikurinda wallahi Ndiko ndavyumvira ko nagomba ndi mbonye wanatakaye mukuri ibaze nka jini ukaza wumva ico kizina barakimwisi shakirantera ubwo wanumvise ya muntu ngo numusirayi queen gusa ndanibaza impamvu abasirayi queen batanemera ko umuntu abita abasirayi sinzi ko muri abibona ibintu by'abakobwa biragoye hari gihe babifata ubuzima kayeri babaye ubusanzwe ikintu rimwe kenshi ntibigera umenya kukirimo ubu uyahaje abakobwa ukuntu muramba n'ubu basigaye bayijamwe abikegurwa n'abagenzi babo bumva ni bon zumva gutoye dusohoke murasohotse no musimba yarafise uduhumbi sase nkana murasangiye ni bon ejo azoguhamagira dusangire n'abagenzi banje bari kumwe n'aba papa vyanse yuko bagenda kuryama miyenu avuga ati mu rugo hari yamaho sishobora kugenda kuryama muce muhura hari umupapa nawe ari wenyene I see acagenda atoye nimero yawe ejo guhamagara uri wenyene acabona ni vya bindi ni nk'ipasi tu n'abagenzi biraryoshe n'abagenzi no gusohoka umwisiresire queen yumva umengo mwisikintu kibi kandi ivyo urimwo ntavyumenya mu bisanzwe kandi nk'ubu nk'umuntu ariko yabivuga cyane uri umubono abantu gwe urakenye nturonka yo gusohoka niyo mpamvu bivuga waba ari kabona kari karashininga mugabo kuri ubuzima bwawe bw'ejo jino fise umwaka ateguye muhora mwicara akagwano canke numuhurira ku kadirisha tu ari ukwegenye za ruwayari kuri arambwiye
kandi niyo bishitse base kabona ikintu kitagenze neza Okay. ashobora kumuhamagara akambarira Wow. canke jewe afise ikintu ntariko ndabona ndaza kubigenza gute Wow. ndashobora kumuhamagara kuko biranyohera kuyaga nawe Umwisanzurako. Wow. Yabikunze cyane kwigarukira kuri Rujiyorushatse. Filime rero mwakoze yavuzwe ko byinshi ndanazana umugabo yitwa Nyamara avuga ati warubizira ndesevye fo. Aravuga ati bari abantu barama akazi turakorana mugabo jewe sintinya kuvuga ukuri kabone nubwo umuntu yombwira ngo araza kwinyirukana. Hagiye havugwa byinshi bagarutse ko biserukirwa n'ijambo Nyama yavuze ngo ufatiye mu bikorwa warubizi yari kirakora bacuraba nico basaye uno munsi bariko basubiza ibirenge inyuma. Edi mwene muriko muratera imbere ahubwo mutera musubira inyuma. Akantu mwakakiriye gute nk'abantu nyene twariko turavuga ati nimba hari umugutebwa uno munsi muri film ikintu citwa warubizi. kuri wowe ubona ibirenge biko bisubira inyuma hehe? Uwo si jewe. Tukibazo ari kukibaza Nyama. Ko ndasubiramwe ivyo yavuze. Kugira ngo je nanje kubera ku bwanyama sifise ico no mwishura. Mu bisanzwe nkeka jewe niyo mpamvu nakubwiye kubera mba ndumwe muri wewe uvyaye umwana bakavuga ngo umwana wawe ni mubi uvyemera. Oya mugabo Edi ndibutse ibintu yagiye avuga sivyo ndibutse ibintu yavuze. Yavuze duhereye ku kintu citwa image. Nyama yavuze ati image ziri down. Nyama ni umukameraman Cameraman. Bandanye. Naco narwo wagera. Ni umukameraman Nyama? None wumva avuze ko image ari mbi ivyo bintu nta bumenya bifise. Yego. Aravuga ati histoire sindabona neza kuko nta byinshi turabona mugabo ndafise amakenga ko yoba idakaze. Igura vyumva. Ibindi nibiki? Nyama za technique sinzi n'ama plan ibintu yagiye agaruka ko. Sorry. Nyama. Simwanditse mugabo arabona banditse. Arabona banditse. Arabikurikirana. Mu bisanzwe ntushobora kujija histoire y'umuntu itarahera. Oya ico coco nande sinoce itarahera ntabwo bibona. Muga hari ikintu bita le signe avant couleur. Hari ibintu ushobora kuraba mu ntango. Kabona tino kintu hari amahirwe menshi yuko kizoba ikidasanzwe. Ari gerera. Bakanavuga bati filime yanyu musana n'abakopeje abantu guhera muri title na trailer ubirabye ucumenga urabona inkuru yose iri muri filime n'uburyo filime izohera. Iryoba ariko sari dasanzwe ku bantu babahinga baramaze iminsi baduhereza ibikorwa bimeze neza. Nta na rimwe hazigera haba ikosa ku gikorwa mvambwege c'umuntu. Ikosa riba igikorwa mvambwenge c'umuntu. Hajya uba uriko we urerekeza ivyiyumviro vyawe. Ivyo wese biba biriko biraje. Impamvu navuze ibintu vyo umuntu uri kuramubwira amajambo. Ari gihe wewe uri kuravuga bariko yiyumvira ibintu. Nimba ariko yumvira uri kabari abariko yiyumvira ati ndiko ndayitwara ha. Wewe ubwi wawe ukibona warayihaye ahantu izoje. Umwe wese nk'umwanaliste imbono yiwe baraba ababona wewe hari ibintu byihuta kuze meze nka cyasigaye kubana ngo izoja yogera niyo mpamvu bayicira n'urubanza muga Edi ntuvuge ngo nta kosa ngo umuntu yobona nk'akaroro nk'ubo n'ikintu cyitwa dufate nk'ibintu cyitwa amapla muri arazwi n'ikintu kiri imbere ivyo sindabishikako nari mpereye kuri cyo wahereje ko ti kuri histoire okay kuri histoire twese yuri kuraba film nubwo yoba iyo hanze ushutangura kuvuga kubera turabizi ko asasari wa facteur adapfa niko filime zimeze niko zimeze oya nta gitera ukimubona za kuba imeze uko film za kuba imeze okay uciyijije muga hari igihe bapfa bose hariho filime hapfa asase na acteur oya sindaba filime izikwacha filime ndabona hapfa asase na acteur bose bagapfira rimwe ninde abayimaze none ninde abayimaze aza gupfa bwa nyuma muga agapfa asasa aratangura agapfa muga acteur nta minota itatu iza guhera nubwo asasi yo murasta gute acteur agasigara kabona ati yapfuye atari intambwe zitatu bana atari intambwe zitatu zona nawe agaca temba aduze ukuboko kutagira mu nguvu agaca murasi agashongera kagwa nuko wayitangwe rero wamaze kuyumvira ngo ahazopfa asase gusa kazibona na acteur yapfuye cumengo urabaye deshi mu minsi ntibadusorera filime hagapfa acteur tuzacha tuvuga yuko bitaba amategeko ya filime yobahindutse yanditse mbo polisi ibyo bintu kwagiye turaba Edi tubwizanye ukuri filime kuyisi yobihinduye forme nuko nta turabibona aho acteur ashobora turiyumvira handi hantu hejuru nk'ubu nko muri mwambwira muzane revolution yiwanyu mukavuga ati rero ngaha nkunda kwita ngo ni urundi wundi ati muri ndi wundi rero tugedukira ibintu by'iwacu bitazigera bibaho sikuvuga ngo ni creation muga ikintu cy'kwandika je sinjije umuntu je histoire yose ndayiraba kandi jiyo ndiko nda filme mfata yuko nta bwenge bwo kuyumvira ari imbere ndiko ndaraba
kukijanye n'amasanamu kijanye n'amasanamu naco ba kuko biranatangaje ko usanga ko amasanamu yo bari mabi uburyo binavuye ko kamera yafashe iriya film ushobora ko ari mu makamera ya mbere dufise hano muri no industry mugaca muzana amasanamu mabi entre parenthèses je sindavyemeza oya je kubera nta rubanza nigeranje aho ni da play nyama n'ayandi ma comment y'abantu nagenda bona okay edi ntiza kuba ari ikintu bita swat kuri nyama niyo mpamvu navuze ati kandi nyama ni mu cameraman nta bandi bavuga ko ama image ya nyama adasa neza bereka nawo hari bandi bakameramani bageze kugira nawe mu cameraman mu bandi bakameramani kila muntu afise touch yiwe nyama afise ukuntu asiga karazi wiwe ya nundi arafise undi ukundi asiga ntazoca afata je kenshi sinjija mugandi ko ndavuga kuri nyama ko nawe image ziyo hari abandi harimo tu nenge hari we ntihobura uvuga ati mugaka kantu si sawa none barabu oya yaradukoreye filime bayitishaka bisuye kata mu commentaire arimo ahubwo Gina ngeraniriza gato ishari na Rujiyorushatse ku kantu gatoya Edi yarahagaze niyo aho ubona ikaze kuri image kurusha yindi Allo Siyondi ataka garuka ndamubwira ngo gukubita gashi ko mu mugore oya ntagwana niyo aho ubona ikaze paraporo yindi tubibaza abafana inshuti zacu bagenzi bacu bakunzi bacu mutubwire icambere mubanze mutonde mubanze murabe karite yanyu muri YouTube muriko murabira muri iyo film bashire no muri 4K hose muduze izo karite muriko murabira mureke gushira ngo kuri automatique no duza ushire kuri 720 okay uzirabe izo image cyo muza mutubwire hama cameraman arahara ariko arayifata ariko ijya filime ngo yanafashwe n'umufotografe nivyo photographe aja gukamera gute Gina photographe aja gukamera gute yize gufotora sivyo biko nta bindi bintu ukora inyuma niko mu journalist birahari kandi avuye gufotora akaja mu kamera maracari ntarata ubona shaka biregeranye urazi gusa ubwo banagize hari umuntu aba yifokasinga gufotora byonye n'ugasaka bisa no gufata nuze kamera ngo araza gufata ngo image bikamunanira sinibaza yuko iryo kosa ryari kuhaba muri company yagutse nka warubizi bisanzwe nta na rimwe umuntu azoba ari karakora cyo umuntu azoba ari karahema abure ikivugwa umuntu ari karayikora je sindi mu cameraman frame kamera niyo mwambona ndayifise sote gutera amabuye oya ntibazo nta mabunzo ndiko ndayideplace canke azo ari nko mu kindi gihe waranavyize kuko nimwe waruvuze hari gihe utoga umukuzi ukongera ko n'ubundi bumenye birimwe mu bisanzwe buhoro ubuye cyane nabambeshe ngo je hariho ngo ngama image ngo maze gufata ngo yikino amakujanye n'amaplan bisanzwe plan zose zihari ntabwo abandi bo ngamu Burundi bazikoresha je wanashima diko oya si zose mugabo Edi sorry gato nimba umuntu yofata plan tugasanga ntibaho umuntu avuze ko mwakoze nyine ikosa ryo baririmo nimba nkuba ro plan umuntu yofatika itabaho nyama no technicien ivyo mu analyste no cameraman mugajewe ku bushobozi ntafite ku bumenyi ntafitiye ama certificate menshi amaplan turiko turafata arasomba nyama yafashe mwishamba wow nyama ubutumwa bugushikire aho uri hose yaza yuko abayavyumvise so nigiki mu musaba abafana banyu cyane ku gikorwa gihari ari cyo citwa Rujiyorushatse ubona ko kinabandanya muri ko muraduhereza n'ibindi bikorwa byishimye ladies first mubabonye nabonye yuko yasa no vuga ati none ndagomba mvuge mushiki wanje no ari nga ikintu byeno cyaba abafana n'ukuri bakomeze badukurikirane kandi no jefe sinanka commentaire nkuko nyama yabigize batuvuga ikintu ikina kiri gusa singonga nko kritika abantu ariko nimba ariko cyo kumbwira ati kino kintu kimeze nabi yari abafana
ni n'umunyamuryango shaho kandi kandi nyama kuvuga n'akazi kiwe je nawe bibenga n'akazi kiwe akomeze cyane akomeze eh nimubona ko menga yararengereye ari umuntu wo mu muryango Oya. kuza kubakosororera ahantu habona yari kuba yaraciye mbose avuga ati mugaka kantu bagenze mugakosora Yani nibwo bien. buryo bwiwe nibwo buryo bwiwe abafana bakomeza badukurikiranye barabe kuri warubizi movie basonde kuri like twanayipininze igice gishikiriwe kwa gipininze niyo comment itangura bagende bayira nibumve twavuze ibyo nabahenga bariko baranaliza ifilime nziza ni ibikorwa byiza bihari warubizigira ko ibintu by'amateka ni na bimwe mu bantu wavuga yuko ariko barashora amafaranga menshi muri kino gisata atoba yibesha cyane abo bantu rero nabo bakeneye gushigikirwa mu buryo bwo kuvanga ibikorwa byabagenda mu birabe muze mu bagayira ico mwabonye apana ico mwabwiwe sindiyo Edi hari ikintu nawe usaba abafana je ikintu saba abafana ava ivyo vyose manje ndabashimire ukuri abafana ba filme ndundi muriko muraduteturura uye amafilme asigaye aduga cyane kandi n'abasineyaste ndabashimira ariko barakora cyane gose ubu uye ntushobora kugira irungu uri mu Burundi ukunda kuraba filme ushobora kugira irungu ariko barakora ku bwinshi amafilme aryoshe kandi bariko barevoliwa hafi ya buri munsi hari filime iba yasohotse chaque jour ubwo hari n'imisi usanga hari zagonganye zasohokeye ni ambuteyage sigure nta rungu ushobora kugira ubwo babuze ico ukora John Kay naguciyemo nigeze kumubaza akantu nkako vuba arambwira ati ahubwo iyi ambuteyage rero niyo sawa niyo ikenewe John namubwira ati komenga filime ikiraza mu gwishi rw'abantu ntibaraza ikabaza ahubwo ari benshi habe ambuteyage niho hazoza hagira ibisobanuka mu byiza dushobore no hanze hamwe uza umubona ama notification muri telefone heza filime ya mbere urabiyindi kumuraba hamwe n'ubwo wabuze ico ukora hari igihe uba ukeneye kuruhura mu mutwe kuraba filime no kuyiga uri kuraronka impanuro uri kuriga wibuzwa isi uko imeze nuko kwitwara akomeze cyane abafana nimwe mudutera intege mukomeze cyane mudushigikire cyane uko muriko murabikora munakomeze murabe ibikorwa by'abarundi duteze imbere abarundi mubahe n'amasoko mukeshe ngunda guhereza mu tuntu n'utundi yo nakiriye abantu ndahera kwa Gina kuko nivyo Edi yakomeje gushaka Gina ni igiki ubona filime y'u Burundi yohomba uramutse no musi useze ukavuga ngo sinzongera gukina iyo bihombye jewe nyene ndabisigure filime ndundi yo bihombye yombye je nukuvuga ngo we uriyitse wiravye mu cirore cano maso nawe mutima uziki kurimo nigiki uno munsi turamutse dutakaje Gina ntabe gikina film uvuga ati mugabo byanka byakunda film industry hari ikintu yo bihonze urazidiko bazo kada ikishira nko kunyene ngo manda kivuga hari ikintu Edi yari yavuze ati biragoye kugira ngo umuntu yivuge canke ngo yerekane uko ari ahubwo bariko baramubona canke bamukurikirana niyo bashobora kuvuga ati turahombye canke bimeze ukuntu yego ariko navuze ico wewe wizi wewe nagihari aya mugakisugisha abivuze yuko nubwo ejo wo kwisinzira no bugikora nta nico bitwaye tukwimuke ko twigire kwa nukuvuga ngo urazi Gina mbona umamenga avuga ati ahubwo ico no ico industry yo bihombye gishingiye kuca abantu bo bambona nko gusumba ico no banibonako sibyo Gina mindure gato basi nihe karite wuyiziko cyane cyane mu bikorwa bya film uba wumva yuko uronsa kanya gakwiye wifuza yuko isi imbere yuko unabiheba cyangwa ukabova no kwisi kuko hani tuzohahora umva yuko utogenda isi itamenye ico kintu urundi ruhande ucugishura ne babiri ari bibiri cyangwa ubishure ari kimwe nihe message ikomeye wumva muri wewe wifuza gusangiza isi muri no mwuga winjiyemo numva nifuza ko ntogenda ntavuze yuko abantu beza nabo bakihari kandi hari ikintu hari impararo ihara ukaza wumva ngo abantu barabakera cyane nta bantu bagifite umutima mwiza bakibaho muri filime nkunda kuboneka hamwe
hari igihe mpura n'ibisanga Okay. abantu bampemukiye cyangwa umenga sinkunzwe Okay. cyane naje nkahemuka ubwabo Okay. uko vyoba bimeze kose Okay. umwanya we wawe urahari Okay. nta kuntu umuntu wese yota icizere ngo nuko nawe nabijyanye canke biriya Mm. urumva umenga umuntu wese yogira icizere ko uko biri kose cyangwa uko vyogenda kose hari ikintu ciwe kihari kandi kikamushikira. Wow. Voilà le message fort kabisa y'umukobwa yitwa Gina ariwo turiko turayaga uno munsi. Ni ikihe kindi kintu coba n'ubundi kikuvuga ati kino kintu kirandengeye no gukina filime ndabihevye? Ni iki co gushika uno munsi yigatuma umusezera? Numvise nizobivuga Congorere idakitubwire niba ata masoni nkayo gifise. Kimwongorera kitubwire nimba uco Okay. civuga. vyari bibiri ariko reka mvuge kimwe. Yeah. Ikintu cotuma numva ko filime noyireka yani mu gihe udashigiki okay bavuga nta wonkwa na bosha n'inke na ukundwa na bose Okay. mu gihe abantu bose no kumva ko nsigaye ndi jenyene n'imibuye buri mu bantu 500 umwe ashobora kuvuga ati urya muntu ndamurabe canke iki. Okay. Ico cyo rero numva ko cotuma ucohera. Ndakongeye na kimwe ca kabiri. oyashi ganzo Promotion. kujya Tumwana ndamuha promoga yanga. Bonus. Ndamuha bonus. Nibaza ko bibari ivyo ahanini n'utuntu umuntu aba yibaza hava ati nakatuzo. Ni bari birebire cyane muri abanyamuryango bujya vuba vuba. Mba numva abantu bo muri barubizi no bahamagara kenshi. Muzona garuka tuvuge n'ibindi. Edi hasoze agafoto ejo bundi kihariye nyuma y'ibintu byinshi byagiye binavugwa wari kumwe na Kadora Veri musa n'abantu bari kumwe kuntu kugeza n'igihe public yibaza ati bano bantu babiri so kugaragarana gusa bisanzwe nk'abantu bahore muri barubizi ahubwo harimo n'akantu k'urukundo. Kadora Veri mupfandike Kadora Veri mukorege mukorege turakorana turakorana muri warubizi. Umuntu aramutse yo kwiyumvira ngo murasohokana nkoreshe terme y'Ubujumbura iyo twakuye kwavuga ngo y'abanyamuci ngo murakunda. Umuntu aramutse yo kwiyumvira ko musohokana iyo bafise pourcentage zingana gute zo kwibesha nyinshi cyane kwe nekadi ibintu vyo warabivuga ngaravuga kari singo kandi nanje ndarinda kiyaga disingo uri singo nawe ma yo ahubwo Gina uguseka strategy bize kuza basera kwa navuga ngo turi singo hama umva twaba uko kuba iyo nimba ari singo nese sinzi izina rivuye muri singo sindavyibuka ugasanga bayihuje babiri ahubwo bahinduka bakabako hama wumva vyo babikeneye kugera ese ni mpaka abantu bavyemangeho abantu bari mu rukundo bazana impaka bagiye imbere y'ibinyamakuru bavyemera bonje cyane apana imbere y'ibinyamakuru imbere y'abantu ntiwo binyegeza ukundanye ntiwo binyegeza je sinyegeza urukundo njima guto binyegeza uruherukamo ryari jewe haraciye umwaka nayo mva mbeshe ndabizi je navyo kanavyo mbazi ngomba mbeshe kubera ngiye mu none wumvise nadidingaje ngurumva ngo yaraciye umwaka. Okay. Ego ushobora kuba uri n'umuhinga w'imvugo utadidinganye n'ubwo waba uriko urabesha. Kandi ntari ndabizi kubimbaze. Muramutse mwobijamo ukamutanga no kubibona nawe uramutse avyifuza ubona wo buhomvye uramutse ukundanye n'umukobwa witwa Kadora Veri. Umukorege uramuzi. Uramuzi bihaje. Uwo buhomvye ejo uramutse wisanze mu rukundo na Raveri. Urabanza ukimubaze wowe. Zaza ndakibazo. Bro mu rukundo abahungu nibo ba actor nibo ba main actor bakuru. Nkeka ko binashitse niwe wamuresha siwe yo kuresha. Iko. Ibishitse nkakundana na Kado. Yeah. Kado vraiment umwana mwiza. Novuga kari no mu bakobwa basigaye bitonda. Basigaye Bujumbura. Wow. Umwana mwiza vraiment. Kabisa. Ugivyo vy'inkundo kubera ko urukundo urabizi ko biba biri inyuma y'ibindi muhuriramwe n'umuntu. Kubera ko nimba twe turi mu kazi dukora ivy'akazi ari kuyaga nk'umujama tuyaga nk'umujama urabizi yuko hariho n'umukobwa mu bisanzwe nubwo muba muri abajama ugiye kumudiraga mugaca mwanka bibaho bahora muhuza ugasanga wimuye ubugenzi mwari mufitanye ubuzanye n'ibindi bintu ahubwo ugasanga urononye n'ivyari bihari ganana namaye umutwe ndake
erega ndetse yuko kadari singo ibaza basha n'ikiganiro rero gukora yavuze ati nubu ndi single maze wafashe umwana abasore b'u Burundi muriko muraba oya pane ngo barabaye ahubwo wewe urabaye uryo muntu ko ari ku ruhande zawe umwanya munini yarumva ikibano kirakengera vraiment ba umudrage abahungu ntibakibona sabe diko nimero tuzomubaza kumve ko twazipininga mugabo ushobora gusanga ikibazo erega umuntu ashobora kuba ari single ataruka atabuza abamwitura ahubwo usanga wowe washaka cyangwa ibiharuro afise muri iyo minsi ntashaka kubana muri ivyo bintu so Edi nuwe muntu mushikirana cyane muri warubizi kesho uba wumva kabisa wa muntu urabona utashobora ko turi mu makuru afati burya naka niniga yanje kabisa je mu bisanzwe muri warubizi kubera ko warubizi si kuvuga ngo duhuramwe no gukina gusa turi famille vraiment famille mba numva niyo mpamvu uba wumva ati gukinana naka ariko urafise umuntu mu marana umwanya munini utana biteguye wow mingana nabirabuswe ku mutwenzi umunsi umwe rimwe no gusohoka bwira aho mushika mugasohoka muganga mwengo ni muri rohera hano hari induru wa oya je ikintu ntantu ntaja kwibutike ndahica oya kwibutike manu zikora akabutike kaba karyoshe gusumba kuja mu nduru hano uswazi usanga birati ari birati ibintu bikubita bivana n'umwanya umwe wese arimwe hari gihe uba wumva cinkeneye ibintu bigumye vurugu muga ntibisiguye ngo je nubwo haba hajya ayo turicara burya bavuga ngo umuntu ntavumba inzoga avumba ijambo kabisa ça dépend gitumye ndahicaye uzonce ko hajya angehe ngo ngo baba stare bacu uzoca unyongera indi soda ndigo ndano ucuza twicano tuyagi ibindi bintu byungu DJ mbona no kuri wonze woja kujya kabenzi kuniranya nawe bizima bene wacu bivuze ko yenda takabeza ayo rubizi oya mu Catholique muga nta kabenzi ngo niyo erega akabenzi bazima baravuze ngo niyo nyama y'abastar je bona abastar bose benga bakunda ingurube ko mu njaje nkunda umuceri wow umuceri nubwo no ujya direndi yarendi vraiment madame wanje wakazozo bimenye narizi ngura abara eda ukunda kubi umuceri vraiment je ninja ywane eda warawupfiri umuceri amwe wera 3 jours ntari umuceri vraiment ese kuko umusubiramo ngo umuceri nkuko menga siwo ndiko ndavuga niyo ndiko ndavuga kukunda umva ngo mavunu baba ngo umuceri ari gihe umuntu adapressure mu barundi yetse dapressure cyane zirashaka ubwihaseje dushatse kandi nk'ubu nocana nagikata tarawukunda so Edi no uhe mugore wawe project muri kazi bava Imana niyangirira ubuntu numva no bana n'umugore ameze gutyo umugore project muri kazi nimba utegekanya kubaka kuko ari n'abahungu n'umunsi bavango ntagikwe ajigikwe ndavishemera vraiment urategekanya kuva iyo wagera mu rugero urategekanya kuzobaka kwawe rega nundi mu rugero je n'ubu no kubaka turacari umusore muto abantu ntibabone ubwo bwanwa n'ukuri muto cyane cyane rega nico ushaka imyaka yawe nanayivuze abantu botangara uyizi gutega de ko ntarakaranga muntu yanje reka imyaka ndayizi so imyaka irakwiye ni demere senke ni demere Edi n'umwana muto ubwo nana bizo bwagwa sero bamaze kubumwa nk'inshuro maze hari imiryango inyaruka adiseta akaba afise byinshi adiseta oya twe ni a 20 mu bisanzwe byango wacu ni a 20 ubwango shop bro okay umugore project muri kazoza kiwanje ni umukobwa kundana apana ngankunze ukunda nawe akagukunda apana ngankunze kubera subwango umukobwa ankunda atakintu bonja hari gihe imitima ihutsa y'abantu ya mukobwa twabujije imitima ivyo bari fresh niyo mpamvu uzoza ubona turiko tugenda jandi ko ndavuga ku mariage y'ubu ndafite témoignage ya mariage imwe yigeze kuba umukobwa ngo urumva ngo yakuriye ngahana ngo yizana ngo vyagenze kunuku wagiye ugahungu kimba amungu wimbwa baho ibintu biravugwa ariko muri societe biravugwa nyine ngurumva ngo ngo yanka banaka ngo abuko bana ngo gahungu yagiye ngo kimba ivyo bintu turavyihanije akunda imitima abantu bahujije reka bagende babane kandi bajya abantu bazobana neza uzoryoherwa umukobwa wawe
yagiye kurongorwa shaka weekend yagarutse urumva je umugabo arataha umva je umugabo ntitubanye mpamvu ushaka umukobwa dukundana nta kintu kitazotahurika hagati y'iwacu ukuvuga muzotahura bw'abahungu murondere cyane amafaranga no kurabona ko gakenewe mwa kino gihe nta na hamwe amafaranga adakenewe murondere cyane mwebe no kurondera abashuga mami mukore bivuze nk'uwo kironka agashaki gukubita bugati canke n'indi bikaze akakubwira ati ngo umuturirwa murorohera amazi woga ku buntu niki uwo muntu wamwitesha bana n'ibiganiro isengere yangu aho bukera turamusanga mu bapfubuzi mba numva uwo musomesha neza oya bon navyishuko kubera hariho kuvuga ngo muyaze n'umuntu n'umumama kuvuga ngo muriko muyaga ngo ivyo bumva ngo vy'ibiki oya hariho n'umumama bavuga ati nkeneye abajene dukorana business kandi uko n'abajene mukorana business hari igihe wewe bazomubonana na wa muhungu yambara amajinsi bacavuga ngo kenshi bacajija ngo ujya n'umupfubuzi ngo agenda n'umuhungu atisone kandi bagendana kubera ko amukeneye kubera ko ari umushape yamonye ko ari umushape tu umuntu jane namutuma kuri gote bo n'ubwitoro kizoba cabuze yego azobakorotse mugaba babona yacavuga ngo ni ibintu byashuka amabi n'intuzi ako kantu ande no mpamvu yavuze ati vare n'ibiyago tuzoba turi ambwiye ati ndagwaye inzu yo mwirohero kugira ngo ukontrole ibindi bintu byo ngaha mwirohero aho ni sawa ayiguhaye naho kugira ukore ca gikorwa wahereye kuvuga kare ivyo nagora nabyo kugira ukontrole nima so Gina ubaye usigaje ijambo rimwe mu kanwa kawe kugira ucuza kuba handi hantu utazongera kubonana na Eddie irihe jambo wogenda umusiga jambo no mubwari ryanyuma riba ariyo ryanyuma usigaranye vuze ijambo wumva igiungana nambwira ko yambereye inshuti nziza Eddie nawe ikibazo nico nyine wumvise kugiye nk'ahantu hakujya y'inyanja utazongera kwijabuka ngo ugarukaho Gina ari bikaba ngombwa ko ari ijambo uza kumusigira wogenda umutekereye jambo cugenda nafasanga iminota injanye no kuri kwima ukwifuza kumusigira byinshi oya rero ntitwarigize si jambo iryungana yagoye iryungane rimwe urisigere Gina kubera ugira uguruke icoka jurukira kujanye kuri Mars kandi dusigaranye imisegonde 45 muri vyinshi mfise ndabuze ico nawubwira gusa conze afise urukundo aritanaho sana usanzwe yabaye kumuronka nk'umuryango ivy'agaciro sana muronka nk'inshuti yanje kuyu uye impamvu mubona duhuza bavuga ngo ngurumva ngo iki niki yego bakugeze igihe bikanga ko menga aho barimo akantu ko gusohokana kandi batazi ico mupfana kuko iyo bishitse uyu hari igihe umuntu adidanirwa mu bisanzwe uvuga ati uyu muntu kweri ibintu ndashobora ndakimucisha kuko kiri cyose je nagwaye ngaho urumva girashike kwa muganga vyangoye urashobora kazi kamfotora ngaho kubera ushobora kwamfotora urakunda nabyo sinzi n'impamvu twisanze mwazananye kuko ntibyari bujya no mu mipango ko ari mwe ko muza kuza gukora muri kumwe nk'uko ariko Imana iba yabikoze so wari umunezero kubana namwe ndabashimire cyane ndabipfuriza iterambere ariko muvyuke mwidandaze kuko murafise ico tuma mwidandaza mwubake iminara isize birabemwo ejo tuzohure musigaye muri n'abandi bantu mwarageze ku yindi ntambwe Saluti Soja Eddie ndagushimira cyane kuba waje urakoze cyane Gina wako ndagukubaza Eddie sorry kumara kikaniye kibazo Jenda keshi ndashaka kumenya. Okay. Ego basi aba artiste hari gihe turyama tuvyemere ko turyama. Yeah. Hajya kuryama nta kuntu none n'aba journaliste babigira canke aba promoter babigira mu nguvu. Burya hajya aye ankado bezo. Ninde arondera uwundi cyane. Simvuze ngo ninde yo kwisemba uwundi. Yeah. Ninde we ikibazo cawe kirikiriya. Ndabivuga hari abantu baza kwitanga gutandukanye. Ariko nacu wagitahuye. Ikibazo cawe kirikiriya. Reka nishure ku ruhande rw'umuntu menga yoba serukiye aba promoter cyangwa aba journalist ariko kandi nk'umuntu abana n'aba artiste umwanya munini
reka ndacisha uruko umuntu afise ikidandazwa ciwe yumva ashaka gushira ku isoko niwe yotangira kurondera ubuze kukimushirira ku isoko. Aho ni ku ruhande cyane rw'umuntu yitwa umupromoter ariko arakorana n'umu artiste. Mugabo dushize muri rusange ikintu cyitwa journalisme nk'umujournaliste answa for medical career canke azi umwuga akora. Wa muntu ategeza kuvugira ibikorwa vyiwe n'ubwo we bataramurondera. We arashobora gutera intambwe akamutanga akaja kumurondera. Kuko twebwe tumeze nk'amaso ya societe. Ijisho rya societe iyo caka kintu kirononekara cyo kitirana ko minduru wa muntu ashobora kuja kutira bakagishira habona. Wavyumva? Rero bishatse kuvuga ngo wa mugani wawe ntituvite kwisemba. Umujournaliste wanyawe arashobora kuba ati uriya muntu afise tara reka ngene ndamutore we ataranabibona akamushira habona. Ndabona yuko akeneye ibiganiro we ntanizabona reka ngene ndabimukoresha. Mugabe cyaga umujournaliste nawe gisinziriye wa mu artiste afise ibintu bimba ashaka gushira ku isoko arashobora kudodora mwombi ibiganiro wowe nimbara ba promoting wowe nyandika uwo mpushinga kunukunuku nuva rero ni magiriranire sinova rongo ni naka hapo uwitanze uwundi kubibona uwuzi carimwe nica rondera yoteri ntangwa akarondera mugenzi we. Yeah. Uye batinya kubarondera kubera ko basigaye barondera b'inzore cyangwa basigaye barondera amafaranga. Aho sinzi ariko ku ruhande rwanje nka diko no kwivugira ahubwo mbamona dukwiye ikintu cyambere gikwiye kudushitura kuri mwembwe ni impano ingabire ubona mu muntu ibikorwa ariko arakora je n'ubutondera je utondondera je no kurondera navyo vyiza kubera ko hari igihe nk'ubu uye hariho nk'aba artiste bahari bazi yuko journaliste arakurondera atabizi yuko utegeza kugenda kumurondera kubera ko avuga ati je ngiye kumurondera cyangwa amafaranga kandi jewe naravunitse kuri cya gikorwa. Ubisanzwe ujya muntu wabonye motala uwo murondera basi umufasha. Urabizi ufise umuntu we ubizi ko wafashije kuva kiri muto ukavuga ati je umuntu namwidugire. Yo nishema kuri wewe. Ni cubahiro mani nubwo atata kintu yoguha ukibuka basi yuko uriya muntu arugeze ari ahantu hari amatafari washize hari amabuye nawe waracerereye niyo onere nk'umuntu w'umugabo. Kandi noneho mugama nka namwe si mwebwe kenshi ngo barabadekone oya ntibarirokonesa nta nubwo barirokonesanga mugabo si bose hari abantu babizirikana. Mwakoze cyane rero dusubira ubutaha nibaza yuko ndabahamagaye nejo muzoza muri abantu bacu. Asante sana Fresh TV 257 mwakoze cyane kudutumira. Turishimye cyane kabisa. Nejo muduhamagaye tuzoza imbere y'isa. Nariko imiryango irugure kandi koko nabanye mukoresha umwanya abantu murarubizi bari ku mwanya. Tubashimira cyane abakunzi ba Fresh TV. Make your comment niba mwakunze bano bantu nimba arico mwotera mu baterere ariko kandi barakerere n'intererano ifadika mu buryo bw'amafaranga. Bino bintu bikorwa amafaranga ko hano Jesse genda gashira ko edi kubera ko film itwara amafaranga menshi cyane amamiliyoni n'amamiliyoni uba bagira mu miduga mugabo barayarika bakayata muri bijya bintu bibaze babashore nk'amafaranga edi umushize nubwo gutanga miliyoni 100 ni wohombera umuntu jina niko kuko n'umuntu aragatome kwa kire kipongo adandarika uramudandaza bigakunda yuko arumva ifise ibi projet ngabiruze twarabiruzo so abasuke mu inoti nibaza yuko bizogenda neza. Make your comment ibyo nzanyu ningira kamata bikunda cyane. Ciao Star Vista. This is Flash TV. We shine to progress.